Rero abantu bose biyumvirira abandi, abantu batunganya imigambi iremereye, abanyeshuri bagenda indongozi zitwiyumvirira zitegezwa gutunganya ibihugu n'ibindi bigo. Abo bantu bose bategerezwa kurya bagahaga mu gitondo kugira ngo bige batunganye iby'imiryango n'iby'ibiki, ariko mu mapaje yaco avuga ibyo gufungura cyane cyane intete, hatubwira yuko dukwiye gufungura mu gitondo intete. Ibyo bigizwe n'uburo, amasaka, umuceri n'ibigori, badafise inzara mu nda. Mu gitabo citwa Conseil sur la nutrition et les aliments ni page ya 205 handitse ngo akamenyero ko gufungura ibintu bike mu gitondo, ariko ku mugoroba tukagira ibintu byinshi ngo ni Erike nshimira Imana. Uno munsi nipfuje ko tugaruka ku ngingo ishingiye ku kumenya, ariko mu bintu bijaniranye n'amagara yacu. Iyo umuntu akoreye ikosa uyu mubiri, iryo kosa rizomukorako kandi mugireko ingaruka nyinshi. Ababizi ubu n'abagwajije, abarembesheje abantu barabizi. Mu gitabo c'imigani igice ca 10 handitse ngo kuko ubwenge buzokwinjira mu mutima wawe kandi kumenya kuzonezereza ubugingo bwawe. Uno munsi rero turagaruka ku kantu abantu bashaka kwibaza ngo ni gatoya ariko ni kanini, akamaro ko gufungura mu gitondo ariko ugahaga. Pana gufungura gusa mu gitondo, ahubwo ugafungura ugahaga. Abantu batuzaniye izindimi, ndavuga nk'aba Faransa nibo bavuga ngo petit déjeuner na déjeuner. Petit déjeuner no gufungura mu gitondo ariko two kurya dukeye, abantu bamenyereye ngo icayi n'umukate, ngo capati ngo capati ngo n'icayi, utwo two kurya dukeya nitwo abantu bamenyereye. Abanyeshuri bagenda banyoye gusa ngo icayi ngo n'umukate. Hanyuma akabaro n'indi rero nakandi kamenyero kavuga ngo ni déjeuner. Abantu bose barindira midi. Uzubo niho n'amabiro menshi ahagarika akazi ngo nakaruhuko ngo abantu bagende gufungura, bakaja mu restaurant ngo agatoki kahiye, ibintu bimeze gutyo. Ako kamenyero ko gufungura imfungurwa nkeya mu gitondo, abantu ntibafungure ngo bahage mu gitondo, ni kabi, gateje ingaruka nyinshi. Kugira tubyumve neza, mu bushakashatsi bwakozwe n'abahinga mu by'amagara y'abantu n'abandi bantu bakoze ubushakashatsi mu by'ingaburo ibereye, berekana yuko amwe mu makuba abangamiye kino kinyejana ashingiye ku kuba abantu bashonje ariko kandi ubona bafungura bafise n'amafaranga. Ubu n'abantu benshi ngo ntabwo bajya amafaranga bafise, bitewe nuko mu gatondo abantu badafungura. Iyo umuntu adafungura ngo mu gitondo ngo ari ku rutonde rw'abantu inzara yishe, abantu bashonje, bitewe n'izo mpamvu. Ku buryo n'indwara zimwe zisinzikaje abantu, kumva kwamana uburuhe, gushavuzwa n'ubusa, diabete, indwara y'igisukari, abantu benshi bariko banayitegwa no gukora bashonje. Buri muntu wese rero mu rwego rwose arimo ategerezwa gufungura agahaga mu gitondo. Ndavuga abanyeshure, abakozi ba leta, abajejwe kwiyumvirira abantu n'abatunganya imigambi ikomakomeye. Abo bantu bose bakwiye gufungura mu gatondo, tutibagiwe abavyeyi bibungenze. Ariko umuntu aba yibungenze amahasi ariko ntaje mu gitondo. Abandi bantu gasanga hari n'abantu bagira amadini yisonzesha, agashaka kwibaza yuko ariho ijuru ryose ricarizwa, asanga umuntu akoze nk'imizi 5 ngo atajye. Ibyo bintu byose ugasanga umuntu yarakokotse, inzara yaramwishe. Rero abantu bose biyumvirira abandi, abantu batunganya imigambi iremereye, abanyeshuri bagenda kugwana n'amakosinisi, bakagwana n'ubupfindo, indongozi zitwiyumvirira zitegezwa gutunganya ibihugu n'ibindi bigo. Abo bantu bose bategerezwa kurya bagahaga mu gitondo kugira ngo bige batunganye iby'imiryango n'iby'ibiki, ariko badafise inzara mu nda. Mu gitabo citwa Conseil sur la nutrition et les aliments ni page ya 205 handitse ngo akamenyero ko gufungura ibintu bike mu gitondo, ariko ku mugoroba tukagira ibintu byinshi ngo ni kabi. Atahubwo dukwiye gufungura byinshi mu gitondo, ku mugoroba kubera ingingo ziba zarushe tugafungura ibintu bigereranye. Aho nshaka ko duhereza kino kiganiro cacu, ese gufungura mu gitondo rero bimaze iki ariko ugahaga? Mu gitabo citwa Essentiel de l'évangélisation sanitaire kwipaje 133 handitse izinyungu zikurikira. Iya mbere ni kimwe mu bintu bitera kuramba. Umuntu atajya mu gatondo ashaka ze tumuganduke ko wo ninyakwigendera, uwabucapfa ushobora gukubita krize ukasanga ugwayave surapfuye, ufise n'ibiriyoni yaridi ku makonte uzize kutajya. Ica kabiri byongerereza ubushobozi bwo gutorera inyishu ibibazo. Ica gatatu bitera umuntu guha ibintu agaciro. Ica kane abanyeshure bigana ubwira
bakaronka amanota meza. Ica gatanu byongereza gufata mu mutwe. Ica gatandatu bitera gusaza ariko gifise ubwenge. Icindwi bishuru ibiro ku rugero rwiza bidahindagurika bigatuma umuntu adashobora kurwara indwara za obesite. Icanyuma bigabanya makuba y'indwara z'umutima ibyo twama crise cardiaque. Rero bikavugwa ko mu gitabo citwa 100 et secret pour une meilleure vie, mu mapaje yaco avuga ibyo gufungura cyane cyane intete, hatubwira yuko dukwiye gufungura mu gitondo intete. Ibyo bigizwe n'uburo, amasaka, umuceri n'ibigori n'ingano. Niyo mpamvu abantu basogokuruza babandi bacuze umuhoro batize, abo bantu barya uburo, barya amasaka, barya ingano, none abubu ka spaghetti, ngwa gatoki, imyumbati, ubugari, ugasanga umuntu afise indya ziwabo z'ibirayi zitarimwe intete, kandi intete nizo zirimwe amavitamine atuma umuntu arimwo vitamine zo mu bwoko bwa B n'amasukari meza yitwa hydrate de carbone atuma umuntu afata mu mutwe, ashinyiriza, agira imigambi, areba kure, agira amakenga, yihangana, yubaha. Ibyo bintu byose byo mu kibano kuba umuntu w'intwari, ntabwo woba intwari wirirwa ku bugari n'amamesa, wirirwa ku birayi gusa, utajya ingano, utajya uburu, utajya amasaka. Abantu muze dusubire kujya basogokuru. Nabundi ibi bintu gusa byo kuraba kuri televiziyo ngo ugacuza gukopiya ukazujya ubuntu bw'ubusupu badahekenya ubu bwonko bw'umuntu. Ngo umuntu yahekenya kujya umusayi uhekenya ngo bituma ubwonko butazogwara n'ibibyimba kandi bugakomera. Rero turabateye mwese akamo ko kugira akamenyero keza ko gufungura mu gitondo ugahaga kandi ugafungura ibintu bigizwe n'intete, ingano, ibigori, amasaka, umuceri, uburo, kandi ibyo bintu bigashobora guherekezwa n'ibindi birimo ibiharage kuko birimo ndema mubiri bigizwe na soya, ubushaza n'ibindi. Fungura neza, umuntu ahage mu gitondo hamuje kwiyumvirira ikigo runaka, wiyumvirire karitiye, ubu umunyeshure mwiza ariko wariye. Imana rero twumvishe akamaro ko gufungura mu gatondo ariko kandi ugahaga.